ora kwanza bino bintu biriseriye nanje biriseriye nababyeyi je ngaboro muifate byo ariko namujye wari umusazi mumufate nk'umusazi kuko nakuyije yababwiye ko ari umusazi rero mukumviriza umusazi byari karavuga namwe muca mukikasazi mumva yuko muno wese aririmvye imana ngo abakijijwe abafise imana bisora ko abakijijwe twebwe turazi imana Stone turazi imana turazi umviriza ndakubwire turazi nzi ko yasenga nakubwiye iyaba nitwa patience ego waragize umva waragize muca makera uricuza ko warabaye patience umviriza waragize tombora kuko abavyeyi banje bagize ishurirwa ridasanzwe bakanyita patience kuko nobona yoyo ashobora kugaburira umwana Jezi showe kugaburira aropa uyo n'umuntu tanguye kuvuga umuntu wasabare na uyo Stone urabona ngene nkankubitira imbere kamera urabona umara kwigira kimwe mukobwa wowe urabona sibi yarabize arashobora gucitinga ariko ntabwo ashobora kuvuga nakubwira nubizi nabyo je ntabwo shoboye kurera umuhungu waje wewe tuzomurera nabyo shoboye kataba birasa gapiga zana mikro tubirike zana mikro tuvyihoze Akim tubiache patience tuvyihoze oyo ni patio mai Stone je ntege zanje peti yangu ni umwana wanje patience tuvyihoze uzokubita abantu makajyari wewe njuri makayeti ntushobora yani ugitsina kobwa ntushobora ko uyu guys mumeze bien muri fresh je namugarukanye kandi patience no kuvuga kwitonda kwihangana ukwihangana buri kintu cyose abonye buri kintu cyose kije mu buzima bw'umuryango ukacihanganira ariko birare ukwihangana kugira iherezo sivyo patience kuragiraho kugarukira nk'uno munsi ego sisi ngo mwaramubujije gukunda n'umuhungu wo mukame oja umupfuni yinukira umupfuni yinukira gute yeni narangi guys mumeze neza rero je meze neza cyane ndashima Imana rero patience yasuyambira ati nkeneye Stone nkeneye nde Stone anje ati nukuri kw'Imana mu kubahasho jewe mu kubahereza icyo mwifuza je meze nk'umuganga icyo nsavye ndakiguhereza rero patience ca ndarondera Stone ndamubwira ati muta ndasavye uniza kanya ndaguhuze na Stone na patience mwiyagire kandi baza murayaganiza patience muramutse kwanza Stone frère je navyo ko muramutse no munsi uno munsi sinaje kumuramutse umwitangwa iki mbega Stone Stone namwita boyfriend mugabo mugiye ati fashe neza ubu boyfriend abishira ku ruhande acabimbwa bo ivyimbwa sije ndabivuza ariko umuntu wese bamufata nkuko yifashe ambo ya okay none Stone wo munegura iki muri gahunda ziwe Stone uno munsi nashaka ndamubwira ikintu kimwe Stone turi kumwe ngaha ndibaza urambona nzo washaka nyene ndahari umbe sene butwika nyene wicaranye na Stone sinwika kubera nicaranye nawe naje ndakubwiza ukuri mukuru wanje sisi sakabumbu ugumukinisha kuva kandi je rama ndamubwira abahungu bo mu Kamenge ntacyo bamaze rero mukuru wanje sakabumbu Stone kandi kuvyarana nawe si kuvuga ngo ucumukina ucumufata ko wishakiye nk'igikoropesho kuvyukuri nagomba ndakwihanize kuri sisi mukuru wanje kuva no munsi umwubahe nakurondeye kugira ngo ubijemwo nibize bibe urusaku ndago bazi ikintu kimwe wa mukobwa
akaba hari je ndumugabo wawe ukwemera ukandeka nkagenda kwera wandika ndi umuntu nyene woreka koko umviriza ishura kwanza jewe si umva nivyo nabaho izo ni nk'indoto fa mu ndoto yanje kwera ukwemera gitsene nkagucika nkakuvira mu buzima nivyoba kandi nibizigira biba nyene nariko ndakubwira ni gutumva ko nyene yonyiteje oye ushaka kuvuga ko nimba waramuroze bari reka ndakora ikintu kimwe we patience sije jewe na numwanya na mutoya jistane gutakaza ngo nze kuvugana nawe ariko naje gusanga jistane bajya abantu bari bakeneye icigwa canyaco sasa rero bantu muri ko muravyara mu kwita abana amazina byiza tukoza turategereza kwanza gushika yaho umwana akura amaze gukura gaca ubwenge mukabona inyifato yiwe y'ukuntu yitwara mugaca mumuhereza rero izina none nk'abavyeyi bakukwita patience uraho wasamye jewe ndihangana Stone ibintu wagiriye sisi iyaba jewe ntitwa patience nitwa nkundi umuntu nari kuba narakugonze canke narakurogesheje ubasikia oja demo ngo yari kuba yarangonze uretse mu familia yabo akwata mtu basha kwa na kinga ariko zo unasikia kisikana ni ponda urumva nari karatuponda twebwe nabaze ariko urumva nari karaduponda twebwe na afisi kinga waraje kubufunirukira yewe gayo none Stone reka kuzuragayana reka kuzuragayana nimba umukunda sisi yo hamukacu duponda nkuko yo uretse kwa ugivyo kwaza uretse kwa jewe nakabaye ni yangana nari kuba narakugonze reka ndabisubire mu vyumve nari kuba narakugonze wewe ukabikimuga akosa ntora kuterisha vo abantu badukurikirana n'umuryango ndone ivyo ndavyiteye iki apanisha vugusa umviriza kwiyorobeka ku muntu birabaho yarigize umweranda arigira ko ari umuntu muzima kumbe n'igikenekene we umva ndakubwira ikintu kimwe umva nyene namwe bwe bantu mureke kunyibeshako Jesse nigira niyorobeka wariyorobetse Stone umuntu ni watuma Jesse nigara yani ngenda nigaragaza ahubwo nakomeza Jesse gukora ibintu bishimishije abantu nibaza Jesse ko ari byo vyoma amahoro nyuma yo gushimisha abantu bikarangira Jesse nisanze nyene ahubwo nizo bikomeza kuntwarira amahoro aho cavuga ati rero nti kugira ngo ndonka amahoro ngo makwima abandi amahoro that's what I'm doing now nivyo bikuryoheye nivyo wumva utesa arakana wavuze we urakwaza mukobwa wawe akaboro rero wavuze uvuga ngo wari kuzongonga canke ukandogesha so guys mwebwe mutegeza ko je nshobora kuba ndi umusazi sije of course I am abanya ntabwo muhabesha umusazi byanyabyo cyane kuko kazima wiyizi kandi ukaba witahura ico cyonyene kirano umusazi amaze kumenya yuko ari umusazi ntabwo ashobora gukira kora cyo gituma ubwiye umusazi ati we musazi we aragwakanda akavuga je sindi umusazi umusazi umaze kumenya yuko uri umusazi ntabwo ugwego ndiko je ntabwo nshobora gukira sasa rero ibino bintu mu byumve nk'ibintu biko biravuga umusazi sije bino bintu bikamuvuze ibyo ngiye kuvuga kandi turatanguye urumva abavye batanguye kuvuga ibyo ngiye kuvuga kuri uyu mwanya upatience ubona ngahanya ni no muririmbyi wa gospel no muririmbyi wa gospel bisigura uretse bisigura iki iyo si yako reka mvuge ariko kuba ari umuririmbyi wa gospel bisigura iki none gusuzugura umuho bavukana acha suzugura acha dufata uko aha erega baramenyereye abakizwa ko twama twinumiye nubwo baza kudukubita ikofi tuca duhindukiza ino hari ibintu umuntu atavuga ivyo z'ubukizwa nabivukiyemo atari mwebwe nkawe famille yawe papa wawe wonyene nta nubwo yigeze nasenga kuva isi yakarebe urabizi nari umuryango w'ikanisa urisi ariko je bita papa wanje je ni n'umupasteur ntavyuzi umbiza papa wanje mama wanje yatwaye inda yanje papa wanje asenga ari umupasteur isigura ati roje kuba ubukizwa yani ni ibintu nanavuka nyumva turatandukanye cyane nawe sareka ndagwisomura wowe ufukana ubukizwa ndagwisomura biragusa wewe nta kintu kimwe gisi ufise cyo kumbwira
abwe kandi aguhereza isomo navuze ati ngo umukobwa ngo aririmba gospel acaravuga ati ngo none ngo gospel ni iki we gospel ni ikintu kinini cyane urabona nk'ukuru kose bajya abantu bose bako dukira nabo ndabagarako ariko ikintu cyose je nokora ntago ushobora kwigerera yani gukinisha Imana Neje ndiko ndakinisha Imana of course sindiko ndakinisha Imana kwihangana kurageraho kugarukira none ubwo mufitini urazi ibyaha mukora kungere bingana reka nishiremwo ubwo je wenda no ahubwo wowe ukora ndi nase w'abantu bakora n'ibyaha uzi ibyaha dukora ukungene bingana ariko Imana yo igakomeza kwihangana ikinezera buretse kwanza nuko wiyizi kandi ukitahura shut up buretse kwanda kubaza ikintu kimwe ni hano muri Bibiliya handitse neza yuko ngo kwihangana kugira yani hano kwisi kuzogira iherezo ivyanditse he mviriza wewe bwa bukobwa bw'ubura kwanza bura bwa bukobwa bw'uburaya nabo bavuga ati rero kugira ngo je mbashe kubaho reka ngende ngira nilimona Yesu katika maisha yangu agibaniri kavuye ngabo basikiye oyo agim hello uyo be akim none uri ga patience nyene je nako ndakora video clip nyene yandirimbo yanje no subize ko office impano sawa rero ngusage mwigeto ngusa washushu beje ndaje bagashagera kamutera kambira kakabira kagatatu muca make bararirimba bafise impano of course ariko ntabwo bisobanura ko bakora kwanza bino bintu biri serie nanje biri serie nabakende je laboro muifate byo ko namviriza ko wari umusazi mumufata nk'umusazi kuko nakwiyite yababwiye ko ari umusazi rero mukumviriza umusazi byari karavuga namwe muca mukikabasazi mwumva yuko muno wese aririmbye Imana ngo abakijijwe abafise impano bisobanura ko abakijijwe twebwe turazi Imana ndogesha Stone turazi Imana turazi umviriza ndakubwire turazi ko yasenga jana kubwiye iyaba nitwa patience ego waragize umva waragize mucamakera uricuza ko warabaye patience umviriza waragize tombora kuko abavyeyi banje bagize ishurirwa ridasanzwe bakanyita patience kuko ibintu wagiriye sisi umviriza barasenga nyene barasenga kandi natwe turasenga umviriza ndakubwire we muache urabona ubu yari yorobeka yarigira umutagatifu ubu rero turamubonye Stone wari we Stone wari wakazima yivuga imbere ya kamera ko ari umusazi ndibaza mwavyumvise umuntu azokumviriza umusazi bicika ko ari umusazi mwamubonye rero nuko ateye ibintu rero agiriye mukuru wanje sisi bigarukire ngaha waramenyereye gukina abakobwa auna mape na akademu mwende mape matumze Jena mape nanga Wanupige moja nta mape nigera ngira Imano ntabwo gakijijwe jewe ndakijijwe ndiyizi tanga muri studio cyane rero umviriza reka amatara yaba umva ibindi ko ndakubwira ndabifitiye ubuhamya ibyo byose wowe ucamwo nabiciyemwo before none waramfashe jewe waramfashe oya ega ndiko ndakubwira ku bwa mukuru wanje ukuzana izindi mpamvu ngaha kugira ngo bice ku ruhande ijambo ry'Imana riravuga ati muzobamenyera kubyo bama kandi muzonabumvira kubyo bavuga nimba wicuza ko warabaye patience today ukumvisha yuko nyene wakabaye wondoze camuka sinicuza ahubwo ndiko ndakubwira ko wowe ugize pole ahubwo wari kuyiha naga felicitation sawa basire kubera ibintu uri kuratugirira iyaba tutihangana twebwe mukuru wanje kumuteza urubwa kumufata nabi igikoropesho mbe yaje uragura igikoropesho wanje iwawe uragura igikoropesho reka tugane basi bifise kubera ko uraciye ubwenge je ndi umusazi ukomeje gutera amajambo ku kontu baraza gushaka gushira muri wa mugu w'abasazi kandi nagwa nagukeneye muri crew yanje sasa reka ndakwaza ikintu kimwe wa mukobwa wewe urusoma Bibiliya boje cyane gose urayisoma cyane gose bega iyo bavuze mwe muyara utahoreke mwe muyera ni waturongora abarongora muri byose ambega mwe muyera aratandukanya abantu canke mwe muyara abeshejwe kugira ngo yunga abantu mwe yunga abantu mugabo yubaye kinani arakuvaho seriously yubaye kinani mwe yera udashaka kugendana nawe arakuvaho niya yama eglise wavyumvise yama eglise apana sa yama eglise mugiyuta nkunda bankunda ijambo ry'Imana riravuga ati nkunda bankunda nabandonera ubudahumeka nibo bazombona ariko udakunda Imana none wumva Imana iradukunda ariko nawe ushatse kwigira ikindi kintu
udashaka gukunda Imana. Kano gakobwa kari muri babandi basomera imirongo baba bashaka yuko umviriza Stone sindagakobwa ndakwihanije sindagakobwa genda umukobwa yaremwe n'Imana kandi ifise aho mvuka ari we sisi wakurikiye mukuru wanje iyo atari kuba ari umukobwa mwiza niwe ari kumukurikira nanje urabona ko atashumbaye rero witonde witonde Siramo kwa nuvuze kwanza witonde Siramo kwa ako kanuvuze kwanza ako kanurangirije ko kwanza iradio nisubiramo kabiri sawa nta kibazo kazima wakurikiye mukuru wanje Patience wera kantu wavuze ngo nujya mwana muzomutora mu mutware kumwitungira mwebwe kwera ngo ntina atavyashoboye nobona yoyo ashobora kugaburira umwana Jezi shoboye kugaburira waropa uyo n'umuntu tanguye kuvuga usabare na uyo Stone urabona ngene nkankubitira imbere kamera urabona umara kwigira kimwa mukobwa wowe urabona sibi yarabize arashobora gucitinga ariko ntabwo ashobora kugufa ndakubwira nubizi nabyo ntabwo shoboye kurera umuhungu waje wewe tuzomurera nabyo shoboye kataba birasa gapiga zana mikro tubirike zana mikro tuvyihoze Akim tubiyache Patience tuvyihoze oyo ni patio mai Stone witonde Stone je ntege zanje peti yangu witonde n'umwana wanje tuzomwirerera Patience tuvyihoze Stone uzokubita abantu mpaka wewe njurise makayeti ntushobora yani ugitsina kobwa ntushobora ko uyu yarengereye uzo kubimubaza sisibiyinya ati Stone mu vyagwanije vyari biki urumva icambere kubwira umwana wanje ati ngo wakirofaho ngo wakijuju ngo wambwawe raba ukuntu rusa raba ivyiso vyacu raba ukungere ruteye akisha na kumupiga kumukora ko muntu mucamake kumutuka no kumukubita yani nivyo bintu vyonyene biyane bituma ndumura control afumuka gareka imbire tingo kazomwirerera buretse so what kwa mene niro wa familia yote ana urida ameni ro waka familia yote bro ari kibintu urabona none bose bazazi yabo none bose baramvyari ubona neza bashobora kubona yuko wagize ishavu ari kugeza aho kubitira man bro shangale na uyu man urazi ko agateka k'abakenyezi ari cyo kintu nabonye ngaha mu Burundi kiri treseriye cyane oya aho agateka k'abana niko nico kintu cyambere kiyoboye kuruta agateka k'abakenyezi muni ya mugitsiki none ibaze acunga ego mu gateka k'abakenyezi nawe ugashingishura mu gateka k'abana bibo kubaza ati umwana ya mugitsiki cyambere yagiye abwira mama w'umwana ati ngo tandukana n'ujya mugabo ukurumva icakabira cyatangwa acavuga ati ni ngo azofata ujya mwana ngo amwakese nyamanza kwanza biro ngomba ndabisobanurira yani nubwo nanga yuko umuntu ahura nabi bino bavyumve urasiye bari umwana abakiri muto abakeneye vyinshi vyo kumenya ariko kano gahembiri kakobwa kavuye ngaha anya ivyo kamaze kumenya karabizi kuko nakaraye wona gashaka nanubwo aragasugi ubwo yani kazi vyinshi ega mani jiti kuchubona umukobwa wakirisugiye nabagomba kuba akitonze akitwara neza none umukobwa aduzijwe ibere y'umukobwa we imbere y'umuhungu babisobanuye iki ariko ubusugi buranga kanwa Stone buva ku chunga kwanza ija kwa vuga uti ngo bazomwiririra apako atasi kumwabasha wayi kusema ngo monitora ingotoresha tukugaburire mwana abayatembe ngo umunsi mwaronse twaburonse nitwe tubimenya ama ngo uti ngo atatya ngo nyanganye mutoto ariko we ashobora ko yatumwe n'abavyeyi bro sikia kwambia kitu kimoya man ba mukwe na mamukwe ubafata nk'iki vrem ni se wa sisi man eke sisi kuba abana nanje nabwo ari faveur yangiriye men I got naje fise abavyeyi banje meme munani waga sana murabibazagaye mwe ani ibintu je abumenye we je navutse ku giti naje fise abavyeyi banje gusa abavyeyi ariko so what man abavyeyi kwabona mwana muke bro nukuri kumana nahantu naje ndumusaza ariko ndahageze muta mesa sio uyo mesi sio uyo je ngendera kuri kimwe ku kindi wavuye wanyu fise abavyeyi naje fise wayo naco reka ndakwisikira kimwe
sisi je nawe tubaze kukubagana barakoje kubiga ati ngo ibiki ngurumva nyene rero bisaba ko uzogenda kubabona singu basaba imbabazi kubera ko jene wabatwara umwana cyambwira none sisi nazo saba bana mu imbabazi yari ko naho yano yuko yabatwariye umwana akini vema ya Hakim